Mon frère reka ndakwereka ikintu kimwe. Aba banyarwanda bo kumbuga ngurukana bumenyi nibo batanguye kutwereka. Sibyo? Umunyarwanda wa mbere w'umugabo avuga ko aririmba gospel hama akaba bagenzi biwe. Yego. Ako kantu warakabona. Cyo nico. Mbo abo banyarwanda bo kumbuga ngurukana bumenyi nibo ba mbere batanguye kutwereka umwana w'umunyarwandakazi mwiza akina filime pornographique. Z'urukozasoni. Cyo kabiri. Filime z'urukozasoni byose ni mu Rwanda. Icya gatatu ni boss bari hajya mu Igoma kandi arabakora bambaye impuzu za gisirikare ugasanga mu content creator impuzu za gisirikare kiratanga ikiganiro bro. Yambaye impuzu ya Petruwa akaratanga ikiganiro. Boss jewe nibaza yuko bari abantu ibintu by'imbuga ngurukana bumenyi birabinjiriza babironka kwa amafaranga menshi kandi sinabibi kubironka kwa amafaranga menshi yaba babikora batabangamira abandi bantu na cyane cyane nko kubangamira nk'umukuru w'igihugu cacu. Urabyumva kuko twese turabizi sinagaseseshwa rumuri. Hariho ivyo igihugu cacu kidahuriza ko n'igihugu cyabo. Yego. Urabyumva mugabo twebwe ntiturahaguruka ngo dutuke umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Sasa bafise ubusa mu mutwe, ubusa zero mu mutwe, zero kweri, bambaye ubusa mu mutwe. Urabyumva ubwo ntibo baba bitegwa n'inzara. Noneho ijya nzara kuko twebwe abarundi kandi bavuga ko dufise inuze kandi abanyarwanda bavuga ko bifashe bameze neza. Wanza wumve twebwe abarundi dufise umuco wuko naho usonza wifata ntuhemuke. Urabyumva mugabo abo banyarwanda urumva ibintu byose maze kukudondagurira bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Urabyumva noneho urabibona bana b'abakobwa bisambanya ibidaje mu sugura gatandiro hari kiya gihugu ntandiro. Urabyumva Yes guys, turabonye cyane abakunzi ba Link Arene Alu ubwo mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahe mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye. So guys, my name is Liam Promoter Gando Camera Jesse nigira mboneka nkuko nabandi babwira. Today mfite umutumira dasanzwe na usuyundi cyenda muzi ariko araza kugerageza abibwire. Ego mumfashe rero cyane tuze kumwakira ariko imbere ko tumwakira ndabibutse ibyo dusanzwe dukora muri Aro Photography. Turakora ama video ama clip asa neza, turakora imanza zitandukanye, ibintu byose bijanye na video, ama graphic design, ama design turakora. Dusanzwe dufise n'uruganda ruhingura impuzu ku baririmbyi mukeneye ko tubambika. Welcome no dusanzwe turi. So boss karibu cyane. Asante sana. Meze neza? Ni mpore kabisa. Ego urashobora kuvuga amazina yawe kugira ngo abantu njyambiro cenga ndibatse. Nijyambere kabisa. Ushaka katukwakira. Kazina ni gute? Murakoze cyane nitwa Uwimana. Uwimana niryo zina nkunda. Bari n'umuririmbyi akomeye cyane. Akaba nirindi niswe n'abanyamadini Abdul Karim. Ariko kera ntarabo mu mizirima nitwa Boniface. Nitwa Boniface. Ama rero urabona ibintu by'amadini ni iki nca ndahindura ni Abdul Karim. Ariko wahinduye idini mwayo mazina yose kwanza nkunda Uwimana. Niryo zina ryanje nkunda. Kwanza kore ko wahinduye idini guhindura idini sindabibujijwe n'uburenganzira bw'iwanje. Narahinduye nyene ku bushake bw'iwanje kuko byose n'amadini kandi byose novuga yuko ni ibintu by'ibizanano twazaniwe
si mpinduye idini simba ntayo ubwoko yego na cyane cyane. So uyu munsi rero ndashaka tuganire ku bimaze iminsi biriko biraba ku mbuga ngurukanabumenyi social media, aho abaturanyi bavuga abaturanyi mu Kinyarwanda, abanyarwanda bamaze igihe bifatira ku mbuga nyine icubahiro wacu mukuru w'igihugu. Nashaka rero nagwamaye nk'umusesanguzi kugira ngo tuganire kino kintu, tuza gutanga impanuro, tuza kuvuga ngo aho tubagayira, aho tubanegurira. Ijya ngeso yo gufata umukuru w'igihugu bakamwifatira mu gahanga, kuri wewe ni giki kintu ubivuga ko? Mbo ubwa mbere ho je mbanze mvuge yuko nuvuga yuko bintangaza cyane kuko jewe mbaye mvuze ukuri abanyarwanda nabanye nabo imyaka myinshi kuko jewe turetse kuba papa wiwanje n'umurundi w'ibubanza imusigati ahantu bita mu Kanazi, mama n'umunyakayanza ahantu bita Ishikankoni, abari mu Kayanza barahazi. Jewe navukiye mu Rwanda abavyeyi biwanje bari mu buhungiro mu Rwanda, bamvyarira mu Rwanda. Urabyumva? Mfashe ku myaka 38 maze kuri iyi si, ndiko ndaja mu 39. Muri iyo myaka 16 yose nayibaye mu Rwanda. Rero jewe nka Abdul ndamutse mvuze ku ibi bintu byerekeranye n'abanyarwanda, kwanduza ubwa mbere hoho mbanze mvuge yuko nk'abanyarwanda mbona kuri social media batandukanye n'abanyarwanda nabanye nabo. Waruzi wewe? Ego. Abo waruzi bari bafite ubuntu. Ni ukuvuga jewe abanyarwanda twabanye. Kuko jewe navukiye mu Rwanda ndava ubwa mbere mu 1996. Urabyumva? Ijya mbere na mbere munyoza ikirenge mu gihugu c'amavukiro ya papa na mama hari mu 1996. Hama nza gusubira mu Rwanda mvuye Tanzania hari mu mwaka w'2002. Naguciriye mu Rwanda mwagiye nk'impunzi canke y'abavyeyi? Abavyeyi biwanje babayeyo kuva mu 72 nk'impunzi. Urumva rero muri 2000 jewe narasubiye mu Rwanda ndahava 2008. Nukuvuga jewe ndamutse ndakubwiye nk'abantu nabanye nabo, abanyarwanda nabanye nabo, no kubwira hama nkafata nabanye mbona ku mbuga ngurukanabumenyi canke ico bita imbuga nkoranyambaga. Mon frère ni ibintu bibiri bitandukanye. Bibona ko abanyarwanda bubu bahinduwe? Bose nibaza ko ari uguhindurwa, sinzi ikintu cabahinduye. Ushobora kuba ari umuvyeyi muvukana n'abavyeyi, uvuka ku muvyeyi, muvyeyi wawe akaguhindura bivanye n'ingeso umuvyeyi abafise canke bivanye na objectif umuvyeyi abafise, akakwiza gukwanga umubanyi. Ndabesha tukwana kabararuga ntuzojeyo kasanga sinavyo. Umunyarwanda rero wa kera n'ubu urumva ko batandukanye. Mbo jewe ukuntu icyo no bivuga ko ivyo bintu nuvuga yuko abanyarwanda nzi bo mu gihe caheze nabo uyu munsi hariho itandukaniro nshobora kukubwira. Abanyarwanda bo mu gihe caheze abana b'abanyarwanda nk'ubu dufate umwana wiwanje yarashobora kuba yo kubaha wewe kandi utarise. Urabyumva? Akakubaha. Ariko wibuke ko nk'ubu dufate wewe uje iwanje hama umwana wiwanje akagushira isoni, ikibazo ngaho ukibona kuri inde? Muvyeyi. Ikibazo kiri ku muvyeyi, sibyo? Cyanyese kikaba ikibazo kirashobora no kuba ku mwana bivanye na societe ariko arakuriramo ukuntu imeze, n'umwana akakubera ikigaba akakunanira. Exactly. Mbo jewe rero nk'aba banyarwanda bo ku mbuga ngurukana bumenyi, ikintu cabo ca mbere nabanjije kwiga ndaraba
na cyane cyane nk'iyo tuvuze nabonye abarundi benshi iki kintu bagihagurukiye bariko barakivuga ko bavuga ati turamaganya abanyarwanda bagira ibi n'ibi bintera kwibaza mbega ubu aba barundi bariko baravuga uko boba babanjije bararaba n'abantu bariko barabwira abari bo mon frère reka ndakwereka ikintu kimwe aba banyarwanda bo ku mbuga ngurukana bumenyi nibo batanguye kutwereka sibyo umunyarwanda wa mbere w'umugabo avuga ko aririmba gospel hama akaba bagenzi biwe yego ako kantu warakabona cyo nico mbo abo banyarwanda bo ku mbuga ngurukana bumenyi nibo ba mbere batanguye kutwereka umwana w'umunyarwandakazi mwiza akina filime pornographique z'urukozasoni kabiri filime z'urukozasoni byose ni mu Rwanda icya gatatu abanyarwanda nibo ba mbere batanguye kutwereka umwana w'umukobwa mwiza w'umunyarwanda abandi bavuga ngo inzoga uyikura mu icupa nayo ikagukura mu bagabo bobo wewe ayikura mu icupa yarangiza akayigira umugabo wiwe inzoga urabibona bana b'abakobwa bisambanya ibidaje mu sugura gatandiro hari kiya gihugu ntandiro urabyumva mbo hanyuma inyuma y'ibyo abanyarwanda nibo imbuga ngurukana bumenyi zabo zatweretse umuntu w'umugabo atacabuze afise imitahe myinshi myiza afise ibintu akora bizwi mu gihugu bizwi n'abanyamahanga urabyumva yerekana video ziwiwe ariko arasambanywa n'abagabo bagenzi biwe sinzi nimba icyo kintu ucyumva neza urabyumva icyo kintu carabaye icyo kintu ntacu nari bwigire mbona ibyo onye byarabaye uzubibaza abanyarwanda bazobikubwira nimba hari abo muhora muvugana none ziraca ku mbuga zabo bakabirekera umviriza ibyo onye byarabaye mon frère nukuvuga iki rero nimba uri kuraraba aba bantu bakomeye rero aba bantu uri kurabaraba neza urabona yuko hariho ikibazo psychologique sinzi nimba ari ikibazo cyo mu mutwe ariko n'umukuru w'ibyo boreka gutuka president n'umukuru w'igihugu cyabo bivuze ati aba bana bafise ubusa mu mutwe ubusa zero mu mutwe zero kweri bambaye ubusa mu mutwe urabyumva rero abo bantu ni nabo batukana ku mbuga uramaze kubona umunyarwanda kari gutuka ku mbuga umviriza ndakubwire abo bantu abantu rero bafata bagakora ibyo bintu byose kubabwira ngo ntibavuge nabi umukuru w'igihugu cy'u Burundi banze umenye n'abantu uri urabwira baribo mbo icya kabiri abantu babwira nabi umukuru w'igihugu cy'u Burundi tubanze turabe mbega babitegwa n'iki izo mbuga ngurukana bumenyi bakoresha zibafasha iki ubwo ntibo baba bitegwa n'inzara noneho ijya nzara kuko twebwe abarundi kandi bavuga ko dufise inuze kandi abanyarwanda bavuga ko bifashe bameze neza banza wumve twebwe abarundi dufise umuco wuko naho usonza wifata ntuhemuke urabyumva mugabo abo banyarwanda urumva ibintu byose maze kukudondagurira bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi urabyumva noneho izo mbuga ngurukana bumenyi dufate yuko bazihiga ko amafaranga sibyo arico gituma bakora ibyo bintu byose cyane kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cyacu bikaba ari sinzi icyo bita amaburakindi kuba jewe umwana wiwanje adashobora kumbwira ati papa wewe ukunuku utaha waborewe hari ibintu ibi nibi akaba abizi yuko niyabimbwira ikibiri iri hagufi cyose nico ndamukubita mu mutwe agatinya
kubimbwira. Urabyumva? Nibyo birashoboka. Urabyumva? Noneho ibyo bikaba bishobora gutuma haba ikihe kibazo. Akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ku munwa. Nimba umuntu afise agahinda. Urabyumva? Ako gahinda zokagira kagire mugabo hazogera igihe kajya agahinda arondera ahantu agasuka. Rero abarundi muvuga ngo abanyarwanda bareke kuvuga umukuru w'igihugu. Birashoboka yuko Sebarundi wacu ari we abanyarwanda bo ku mbuga ngurukana bumenye babona yuko ari we muntu boririra ku bitugu vyiwe. Bivanye nuko atawundi bafise baririrako. None tubabuze kurira. Musanzwe bariko bararira. Sebarundi bariko bararira. Bararira. Ibintu byose urumva ibintu bishoboka yuko ibintu bamutuka ni ibintu bakabaye batuka umukuru w'igihugu cyabo. Urabyumva? Ariko ntibafise ubushobozi bwo kubimutuka bivanye n'ingene bamutinya. Urumva rero baca babona yuko umuntu bogenda kuririra ku bitugu byiwe basi wewe akabumva ni Sebarundi wacu. Mwene wacu. Tubareke barire rero. Binigure. Agahinda bafise kabave mu mutima. Tubareke. Bariko bararira. Urabyumva? Tubareke binigure agahinda bafise kabave mu mutima. Urumva? Umuvyeyi asa n'uyundi. Reka tubareke. Urumva? Kuko biraboneka yuko bafise agahinda kuko ntushobora kunyumvisha ukuntu. None wewe ufise papa wawe nanje mfise papa wanje. Ivyi wanje ibyi wacu mu rugi wacu wewe ubirondera kwiki. Mbo birashika rero birondera kwikinyerega niho hari kibazo kwa abanyarwanda babona kumenga ivyo mu Burundi bibarajishinga. Nta karuna kimwe gakurirwa mu kibazo cyo kubarazishinga ahubwo birashoboka yuko bashobora kuba bafise ikibazo kinininya ariko bakaba badafise kandi tubona uko bumviriza. Kandi tubona ko bavuga ko gwaruka hariyo bishimiye indongozi zabo tubibona bakumbuga bavuga ati ni sawa canke boba ni kwa kundi nyene igitsure c'umuvyeyi. Hari gihe usanga ugize ufise umuvyeyi usanga kaze anatasha ukaca wiruka no munzu. Ati paparaje abana bose baza gituma bavuga ati ebana tukavuga nabo ujya muvyeyi ni kibazo. Urumva? Nibaza hariho nakandi kantu kuko abo bantu kuvuga umukuru w'igihugu cacu uramaze kubona wewe ibintu bijanye n'ingo n'imiryango. Umugabo adatanga irasiyo muhira hariho amategeko adashobora guha abana. Uramaze kubibona? Mbo ni ukuvuga iki wewe nimba uri umugabo atawajibika mu rugi wawe ngo umenye irasiyo y'abana bawe umenye ikibatunga umenye ikibajana ku ishuri umenye iki. Urabyumva? Abana barashobora kukunanira. Abakobwa bawe bakabimaraya. Arije tubona mu gihugu cibanye cy'u Rwanda. Kandi ukaba uriska kujya ku mafaranga abana bawe basambaniye. Tukiraho nyene Abdul tukiraho nyene. We nk'umuntu wabaye mu Rwanda. Dushaka uhe abantu ko dufise abantu barenga 4,000 badukurikirana. Dushaka uwo muco abantu biriko baradutuka baducafutsa bavuga ko turi mu buzima buteye ubwoba. Twashaka tubwire nk'umuntu wabaye mu Rwanda by'ukuri ntibari ko bararengera ubuzima bwo mu Rwanda nubwo ngaha byari bikuye ko vraiment batwifatira mu gahanga ngo turishwe n'inzara. Mbo urumva jewe ikintu nzi ku banyarwanda abanyarwanda barafise akantu tutobabuza ko gukunda igihugu cyabo. Naho avuye iwabo yajya gatatu mu ndwi
akaza agashika ngaha ategerezwa kukumvisha buryo ki iwabo hari byose kuko n'uburenganzira bwabo nitwo bibabuza urabyumva n'uburenganzira bwabo ariko nibashake kutwumvisha yuko twirigwa inzara canke dufise ubuzima bubi. Hari umugenzi vise ari mu Rwanda ya telefone abati sera mu Burundi wakujya kuntu bivugira ese murankwa n'ibyo mufungurara ntarumiwe bro. Oya mborumva sindakubeshe nibaza yuko n'abanyarwanda barabizi yuko tubayeho neza kuko twebwe turarima urabyumva kandi tukimbura dufise igihugu ciza kimera urabyumva kandi abarundi n'abakozi cyane gose urabyumva n'abanyarwanda bonyene ubwabo barabizi yuko abarundi ari abakozi uzubaze abanyarwanda bari mu Rwanda bo barabanye n'abarundi bakubwire centre z'ubudandaji ziri mu Rwanda zubatswe n'abarundi uzosanga ari nyinshi cyane urabyumva rero barabizi yuko abarundi turabakozi rero ibyo bintu baba bavuga ntabwo sinzi iyo babikura je impamvu nemeza ko abarundi twa turabakozi cyane Abdul ni ukuntu mbona kubera ko uravye ukuntu bariko barakora bakora nk'abiyahuzi ku mbuga kuko avuga ati ahanye ni gupfa no gukira nibaza ko abantu benshi dukoresha zino mbuga atari byo nyene dutegemeye ko cyane ijana kwijana mugabo uri kuraraba uzura bufise ikintu uvuga ati je hano gupfa no gukira ikintu cyose utari kugishikiriza uvuga ko kikwinjiriza kandi bamaze kubona ko badohe bijya bintu nyene bijya bavuze by'ibidaje by'ibiki ariho barabwa cyane ubwo bajya bajama icyo nyine tugihujije n'ibyo uri kuravuga ubwo ntibatinya gukora mboje ahubwo nibaza yuko barafatanya isuka bakaja bakarima mbo nibaza yuko oyambo abantu bose ntibo babarimye ahubwo nibaza yuko ikibazo bajya abantu bafise nibaza yuko kiva ku bukeyi bw'akazi kuko none tubanze turabe abanyarwanda bose bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi baramutse bazivuye ko igihugu cyabo kiri tayari kubaha akazi kabahemba neza nk'izo mbuga ngurukana bumenyi so rero bashobora kuba nk'uko babivuze ibintu barimo n'ubwiyahuzi urabyumva bakaba bagerageza kuko nk'uko bize muri Afurika no ku isi yose nta gihugu na kimwe umukuru w'igihugu abura abamwopoza cyane abura abantu kandi bo mu gihugu ciwiwe batamukunda kuko no kumutora ntibamutoye bose urabyumva mbo rero ivyo nibisanzwe urabyumva mugabo guca no kuvuga rero guca ufata umukuru w'igihugu cyacu akaba ari we wenyene ubona ko ikibazo ahubwo birashoboka yuko amakuru yo kuvuga ku mukuru w'igihugu cyacu baradandaza birabagaburira sivyo birabagaburira birabatunze none kubera ko batuvuga amakuru y'uko umuperezida wabo nabo ni bimwe nakubwiye yo ati umuvyeyi wanje arakaze nihenda nka vuga ijambo ritamuryoheye aransekura sivyo ariko ninavuga ku bintu by'imbuga Abdul turabona abantu bari muri za Goma hariya hajya MV turi kiragwanira turabona abantu benshi bakoresha imbuga bariyo kandi bahembwa n'igihugu cy'u Rwanda baravuga ko izi mbuga zose nyinshi zikoreshwa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda kuko sinumva ukuntu content zose imbuga zo muri nani zipostinga nambara hariya ahubwo jewe ikintu cantangaje twebwe imbuga zacu zikora entertainment akenshi na kenshi ntizivanga mu bintu bya politiki jewe ikintu cantangaje imbuga zacu zikora ibintu bijanye na entertainment ntizigera zivuga ku bintu bya politiki mugabo izahariya nta kintu zitavuga none bigenda gute ubu nibo bari muri nani niyo bose bari hajya mu Igoma
kandi arabakora bambaye impuzu za gisirikare ugasanga mu content creator impuzu za gisirikare kiratanga ikiganiro bro yambaye impuzu ya Petruwa ariko aratanga ikiganiro boss jewe nibaza yuko bariya abantu ibintu by'imbuga ngurukana bumenyi birabinjiriza babironka ko amafaranga menshi kandi sinabibi kubironka ko amafaranga menshi yaba babikora batabangamira abandi bantu na cyane cyane nko kubangamira nk'umukuru w'igihugu cacu urabyumva kuko twese turabizi sinagaseseshwa rumuri hariho ivyo igihugu cacu kidahuriza ko n'igihugu cabo yego urabyumva mugabo twebwe ntiturahaguruka ngo dutuke umukuru w'igihugu w'u Rwanda sasa sisi tuwe twararitswe kubera yuko twebwe abarundi barafise indero nta mwana w'umurundi afise papa wiwe ashobora kunyubahuka ngo ntuke naho hoba hariho ikintu ambonye ko kitari ciza aragenda akaregera se wiwe akamubwira ati papa ujya mu papa ariko Abdul wowe wavuze abanyarwanda ba kera ushaka kutubwira abanyarwanda ba kera none bari bameze gute borumva abanyarwanda ba kera nibyo nyene nariko ndakubwira barabantu none tuvuge ko indogozi za kera n'izubu zitatanga indero cyo kimwe mu Rwanda ariko jewe nabaye mu Rwanda nubundi uburongozi buhari uyu munsi nubundi buhari ariko imbuga ntizari bwakomere je nibaza yuko cyangwa niko bari babura aho tubibonera rega wewe uramutse uzi abanyarwanda neza barabanye nabo ukabona abanyarwanda bo ku mbuga ngurukana bumenyi uriyumve mbega basha abanyarwanda nubundi bwoko bw'abanyarwanda bazanye bavuye ikuzimu kuko hari ibintu ubona mani ukavuga ati bimeze gute biragutangaza urabyumva rero abanyarwanda bajya abana bagira content zikatse barakaze muri content hariho kurondera amahera hariho no guta ubumuntu mugabo rero genda bashiki rimwe ntegasha utumwe na so batigenda uhene ku mbuga cyangwa genda ugira ibi hari so wagutumye none ntibabigira u Rwanda urubona ntibarigira tagira indongozi zabo zibona harico zibagira urumva rega utegerezwa kubanza ukamenya kandi tukaca tubona inyuma y'ivyo bagiye kubahidira yo muri ko raba ukuntu bangana ibihugu byinshi bya Afrika birafise abashomeri no Burundi abashomeri burabafise baruzuye urumva rero gufata bajya abantu ukabyo mukora udafise akandi kazuri buba umuvyeyi wabo ashobora kuba bitinya hanyuma bikaba ngombwa yuko abareka ati nimukora ibyo mushaka impamvu nuko ataho bari buje birashoboka birashoboka umva yararekeranye none gasha yararekeranye avuga ati genda mukora ibyo mushaka iyo hiyo nyine so rero jewe nibaza yuko birashoboka yuko ari kibazo c'inzara birashoboka yuko ari kibazo c'umuvyeyi ni kibazo c'inzara banza wumve birashoboka yuko ari kibazo c'umuvyeyi adashoboye gukurikirana iby'urugo rwiwe canke birashoboka yuko ari ibibazo by'abana bananiranye ariko kandi birashoboka yuko bafise ibintu byinshi bibabyimbye mu mutima bagomba gupasuka hanyuma badashoboye kubibwira umukuru w'igihugu wabo bagaca baza kubita umukuru w'igihugu cyacu kubera bavuga ati tukabita kuwi wacu aratumara sabu reka tugushimire cyane nuko bimeze reka tugushimire cyane kandi sinzi ko twabandanye hari ibyo tutavuze bifuza ko twumvuga jewe ikintu tutavuze ikintu jewe novuga no kongera ko kuri ibi bintu bisa ugende ushira ko n'impanuka nibaza yuko twebwe abarundi bajya abantu mubarabye neza ibyo twavuze hejuru ukabitegereza n'abantu tudashobora gukurikirana ngo nabo ngo natwe tuje guhangana nabo kuri social media kuko baramaze kutwereka yuko
ari ugupfa no gukira bashoboye gukora ibintu byose bishoboka ni mubambe urabyumva twebwe rero nk'abana barezwe tugifise umuvyeyi tugifise ubumuntu tugifise indero runtu indero ndundi yego no basaba yuko tutoza turaharira nabo cyane yego urabyumva icyo nicyo cyambere ariko icya kabiri nifuza yuko itangazamakuru ryacu ryo mu Burundi naryo ryohaguruka ibi inyenogirwa ko ndanabisaba cyane cyane n'indongozi zishoboye kuba zifise ukuntu zokwegera itangazamakuru bivanye nuko birashoboka ko uri kuratembera mu gihugu cyacu hariho ibintu byinshi ubona bikwereka yuko abene gihugu atamakuru menshi bafise urabyumva atamakuru nuko bataronka ababiba kubera yuko uyu munsi itangazamakuru ntushobora kurifatira kuri radio FM radio FM of course zirakora mugabo imbuga ngurukana bumenyi zirafise ibintu byinshi urabyumva rero musanzwe amakuru y'ubu tuyatwarira mu telefone rero jewe niyumvira yuko igihugu cyacu gikwiye gufata mu mugongo cyane abamenyesha amakuru kugira batange amakuru meza abene gihugu b'u Burundi bakeneye cyane cyane urabyumva kugira ngo bareke kuza novuga bararaba ibyo bintu kuba bituma tunabakuriza n'imbuga zabureka mbo baradusamaza bigatuma tugenda hari ugasanga kandi ikindi naco natwebwe abarundi twige gukunda igihugu cyacu turabe iby'iwacu tumenye iby'iwacu kubera yuko turamaze kubona yuko ushobora kuraba ibintu by'abandi ukahakura ingendo zitari nziza ungira iminsi hitiye barabitweretse ushobora kuhakura ingendo itari nziza abyumva ntushobora gufata wewe uri umurundi ngo ufate ikintu kimeze nka komedi uvuga umukuru w'igihugu w'u Rwanda nabi mugaba abanyarwanda bari tayari kubikora nta murundi ashobora kutwereka ari umuntu w'umugabo muzima afise uburyo afise amashuri yize afise inguvu akomeye atwereka ariko arasambana n'abagabo bagenzi biwe urabyumva rero ibyo byose ni ibintu dukwiye kuraba tukamenya ngo umwene gihugu wacu aronka amakuru avuye he urabyumva kuko amakuru nayo ni ikintu cyankenegwa mu buzima na cyane cyane amakuru avuye ahantu hizewe nk'ubu ndaguhe nk'akarorero ubirabye neza muri bijya bintu abanyarwanda bavuga bya jenoside yabaye mu Rwanda itangazamakuru byaragizemo hafi 50% yo kubikuririza bikaba binini bikaja ku rugero n'ubwo byabayeho nabyo bintu bikubirazana amabi muri Kongo banza wumve ubugira kabiri 2015 ngaha mu Burundi aho twikanguye dushitse 50% twahashikanwe n'itangazamakuru sinzi yuko ibyo bintu abantu babibona ndabibona je ndanibaza yuko ari nayo mpamvu reka tubihuza hanyene urabe bitangazamakuru ryo mu Burundi yatanguye gufatisha n'ahatari cyane hari ibintu bimwe turiko turagenda tutabamo kera twimirije amatora nk'iki gihe habavye ariko uragerageza kuraba ukuntu tuko turakoresha imbuga ukuntu biko biratora inzira twasaba rero kira murundi wese harimo na leta supporting itangazamakuru kujya bamye bivuga impamvu urabona 2015 abantu barishijwe amakuru abafise itangazamakuru mu minwe yabo bamwe bashaka uribuka za RP urabyumva baduhaye amakuru bashaka uratugiye gushika kure noneho gushika kure kwacu biza gutuma twarabibonye
twaragiye mu mabarabara turaturira amabarabara yacu uyu munsi nimba ubona amabarabara amwe yabomaguritse bamwe twarabigizemo uruhara ugwaruka urabyumva 2015 tumaze kubibona abantu benshi bari mu itangazamakuru baciye bahindura sije bakorerako ibintu bijanye na politike bavyegerayo batangura gukorera entertainment gusa urabyumva ariko nimba umaze kubibona uyu munsi nimba umurundi wese abiraba uramaze kubona yuko bikenewe ko hari abamenyesha makuru bagaruka muri politike bakagira umurongo mwiza urabyumva umurongo mwiza bagenderako ushobora gutanga amakuru meza ku bene gihugu kuko sinzi yuko wowe uhora uraba YouTube urabizi yuko abanyarwanda bashobora kukubwira nk'ahantu ariko haraba intambara mu Burundi ugasanga icyo kiganiro kimaze nk'amasaha 2 ugasanga ahantu bariko baravuga umutumba intara ikomine bariko baravuga niyo uhagazemo ubusazwa niyo ni propaganda mbega basha none aya makuru uyu muntu ariko aratanga nayo mu gihe c'abami canke nibintu ariko ariyumvira bizoba muri kazoza ukabiyobegwa nukuvuga rero dufise imbuga nyinshi umwene gihugu wacu nawe akaronka umwene gihugu ari imuyinga akaronka makuru y'Imakamba uri mu Cibitoke akaronka makuru yo mu Ruyigi neza ku mbuga ngurukana bumenyi byo bari byiza cyane n'uwihereye akabivuga tukamubeshuza vuhara nico kiba gikeneye tugushimire cyane bro bana murakoze cyane nibaze ko ugiye kuza uraduha ibiganiro byinshi bizotuzura cyane jewe muzompamagara nta kibazo nzohita abantu bose bari kwaradukurikirana turi kumwe na Abdul tukaba tubashimiye cyane mwebwe mwese mubandanya mufata akanya mukora ibiganiro tubaha mwebwe mukora subscribe mwebwe mugira share like na comment tubasaba muze mutugirira subscribe kubonye ikiganiro ugira subscribe igize subscribe ucuguma ubona notification uko dushize iki kiganiro ukakibona bitagoranye so turabakunda cyane turanabashimiye cyane.